Turabaramukije mu mwese musoma ku kanigano vya Ganawe TV twizira yuko mumeze neza cyane aho muherereye hose tunabandikaze mu gano cyacu inkino cyo kuno munsi wa kane igenekerezo rya 2026 kwezi n'ukwa kabiri umwaka 2026 makuru yacu y'uno munsi tuza kuba tuyahera muri UEFA Champions League ariko haraba inkino zo gusubiriza mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gukina kimwe cy'umunani gishira icyanyuma muri UEFA Champions League turazare kuba cha mu nkino zabaye ku munsi w'ejo tunaza kuraba uko bigiye kubandanya muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma turaza kuba tuva muri UEFA Champions League turaca mu gwa FC Barcelona ariko aravugwa makuru agiye atandukanye mu migwa za Manchester City n'indi myinshi igiye itandukanye rero musangwe ikaze muri kino kiganiro cacu Ganawe TV. Mu nkino rero zaraye zibaye ku munsi w'ejo tuje kuba turangiza wa gatatu mwijoro nuko umugwi wa Paris Saint-Germain waje kumwanya n'umugwi wa AS Monaco ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi ariko kubwo mu rukino rwa mbere rw'ibanze mu gwa Paris Saint-Germain wari watsindiye mu gwa AS Monaco ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 bawusanze muhira. Galatasaray nayo yaje kuba irengana ikuyemo umugwi wa Juventus de Turin umugwi wa Juventus de Turin waje kuba utsinda ibitsindo bigera kuri 3 kubuso no mugwi wa Galatasaray ariko baza kuba bikora kuri prolongation nyuma yaho umugwi wa Galatasaray na mu rukino rw'ibanze wari watsinze umugwi wa Juventus de Turin ibitsindo bigera kuri 5 kuri 2 ariko muri prolongation umugwi wa Galatasaray za kuburonkamwe ibitsindo bigera kuri 2 urukino rwose rero za kuba rurangera ibitsindo 3 vya Juventus mu bitsindo 2 vy'umugwi wa Galatasaray ubiteranije rero vyose ni ibitsindo bigera ku ndwi kuri 5 gutyo Galatasaray birarenganye nayo umugwi wa Real de Madrid warayiko umugwi wa Benfica de Lisbon aho ku munsi w'ejo Real Madrid yatsinze umugwi wa Benfica de Lisbon ibitsindo bigera kuri 2 kuri 1 mu rukino rw'ibanze nuko umugwi wa Real Madrid wari watsinze umugwi wa Benfica igitsindo kimwe kubusa rero izo nkino zose yaba urukino rwa mbere n'ubwo gusubiriza ni ibitsindo 3 vya Real Madrid kuri kimwe cy'umugwi wa Benfica de Lisbon nayo umugwi wa Atalanta Bergamo warayusezereye bitoroshe umugwi wa Borussia Dortmund ku bitsindo bigera kuri 4 kuri 1 nyuma yaho umugwi wa Dortmund nawo mu rukino rw'ibanze wari watsinze umugwi wa Atalanta Bergamo ibitsindo bigera kuri 2 kubusa ariko umugwi wa Atalanta ariko umunsi wa kabiri ubona ko waje kuba usezereye no mugwi wa Dortmund utsinze ibitsindo bigera kuri 4 kuri 1 rero ni remontada no mugwi wa Atalanta wakoreye umugwi wa Borussia Dortmund na Newcastle ku munsi wa kabiri wasezereye umugwi wa Karabag watsinze ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 nayo Atletico Madrid isezerera umugwi wa Club Brugge na Bodo Glimt isezerera umugwi wa Inter de Milan Bayer 04 Leverkusen isezerera umugwi wa Olympiacos Ropire kuvaria mu gihugu ca Greece nayo rero gushika muri kano kanya uko ibintu bimeze nuko umugwi wa Paris Saint-Germain uzotora muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma hagati y'umugwi wa Chelsea de Bruges ndetse n'umugwi wa FC Barcelona. Ku rundi ruhande kandi nuko umugwi wa Newcastle United nawo uzotora hagati y'umugwi wa Chelsea na FC Barcelona muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma. Umugwi wa Galatasaray nawo ukaba uzotora hagati y'umugwi wa Tottenham ndetse n'umugwi wa Liverpool na Atletico Madrid nayo nyene muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma izotora hagati y'umugwi wa Tottenham ndetse n'umugwi wa Liverpool. Real Madrid nayo izotora muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma hagati y'umugwi wa Manchester City ndetse n'umugwi wa Sporting Club de Portugal nayo Bodo Glimt nayo nyene izotora hagati y'umugwi wa Manchester City ndetse n'umugwi wa Sporting Club de Portugal. Atalanta Bergamo yasezereye Borussia Dortmund nayo izotora hagati y'umugwi wa Bayer 04 Bayern Munich hama ndetse no ku ruhande rw'umugwi wa Arsenal yo niyo migwi umugwi wa Atalanta Bergamo uzotoramo umwe bazokina muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma nayo umugwi wa Bayer 04 Leverkusen nawo nyene uzotora hagati ya Bayern ndetse na Arsenal muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma. Ico twabwira kandi nuko tirage au sort cyangwa uko imigwi igiye kuba izotomborana bizoba ku munsi w'ejo wa gatanu igihe cy'isaha 6 zo ku murango hari iwabo no iwacu bari igihe cy'isaha 7 akaba ariho hazoba
itomborana ry'ingene imigwi igereye kuzohura muri kimwe c'umunani gishira icanyuma cyo mwihiganwa rya UEFA Champions League. Uko niko vyari vyifashe muri UEFA Champions League, nuko twaraba uko itomborana ryo rizogenda ku munsi w'ejo wa gatanu. Mu rukino rero rwariko rurahuza umugwi wa Real Madrid ndetse na Benfica, ni Real Madrid yaje kuba ihatakariza umusore wabo azwi ku izina rya Raul Asensio, nyuma yuko aje kuba gongana na mugenzi we Eduardo Camavinga, aza kuba agwira izosi nabi. Rero vyaje kuba bituma agira ikibazo c'imvune ku izosi, biza kuba bituma atamara urukino, aza kuba asohoka. Gutyo vyaje kuba binatuma anyarukanwa kwa muganga, ko yaje kuba atwagwa na ambulance nkuko vyaje kuba bigaragara ku kinyamakuru El Chiringuito. Nuko amakuru hariye gushika muri kano kanya umukinyi Raul Asensio ibipimo yaje kuba akorerwa vyo kwa muganga, nuko vyerekana ko ameze neza cyane. Vuba witwa Raul Asensio azogaruka mu kibuga nyuma yuko azoba amaze gukira ubabare yagize kwizosi. Iyi ni inkuru twabwira muri Real Madrid nkuko tubikesha kinyamakuru Cadena Cop, nuko umusore yitwa Rodrigo Goez yamaze kuba agaruka ku munsi wa mbere Real Madrid kina n'umugwi wa Getafe. Uno musore Rodrigo Goez azoba ahari ariko arafashanya na bagenzi biwe. Muri FC Barcelona ariko aravugwa amazina agiye atandukanye ashobora kuza muri uno mugwi mu gihe vyoramuka bidakunze ko umugwi wa FC Barcelona usinyisha umusore azwi ku izina rya Juliano Alvarez wa Atletico de Madrid. Ikinyamakuru Diario Sport ndetse na Mundo Deportivo bitumenyesha ko umugwi wa FC Barcelona wagize nimero 1 uno musore Juliano Alvarez kugira ngo bazomusimbane mu mwaka uza, azoba ari mu ataka cyangwa se umusatirizi nimero 9 bazoba ariko barakoresha mu mwaka uza. Ariko rero umugwi wa Atletico Madrid uravye mareko rasaba uvuga uti ku mugwi wose wifuza uno musore Juliano Alvarez ugomba kuza uzanye ibasha y'imiliyoni zigera ku majana 2 z'amanyaburaya. Ariko rero umugwi wa FC Barcelona kuri ayo mahera ni ibintu bigoye cyane kubona Barcelona igura umukinyi ku giciro kingana gutyo. Rero hariko haravugwa ayandi mazina agera kuri 2 ashobora kuza mu gwa FC Barcelona mu gihe bitokunda ko basinyisha uwitwa Juliano Alvarez. Muri ayo mazina rero 2 tuhasanga umusore wa Manchester City umunya Egiputa ariwe Omar Marmouche, yajava mu gwa Eintracht Frankfurt yerekeza mu gwa Manchester City. Ari ku rutonde rw'abakinyi Barcelona ishobora kuzana mu gihe bitora mukabikunze ko bazana uwitwa Juliano Alvarez. Uwundi ni umukinyi umunya Serbia akinira umugwi wa Juventus do Tigre, ubona wose uwundi ni uno musore Dusan Vlahovic wa Juventus, nawe nyene ari ku rutonde rw'abakinyi wa FC Barcelona ushobora kuzana mu gihe bitoramuka bikunze ko basimbana uno musore Juliano Alvarez. Rero ni FC Barcelona ubona ko iri kenda kwiyubaka mu mwaka uza w'inkino wa 2026 ndetse ushira 2027. Nkuko tubikesha kandi ikinyamakuru Diario Sport kitumenyesha ko umugwi FC Barcelona uriko uriga ibishoboka vyose kugira ngo ashobore kuraba umukinyi w'inyuma wo hagati ku ruhande rwo kuzibira bashobora gusimbana na regiona ko umugwi wa FC Barcelona ufise ibibazo vyinshi na cyane cyane mu mutima wa defense. Ni Barcelona rero ikiyumvira kuzana umukinyi w'inyuma kugira ngo bashobore gubandanya bakomeza ubwugarizi bwabo. Rero amazina ariko aravugwa cyane ni umusore yitwa Alessandro Bastoni wa Inter de Milan. Niwe Barcelona ubona ko yahanze amaso cyane kugira ngo bazoshobore kuba musimbana nawe yerekeza muri no mugwi waba Blaugrana mu mwaka uza. Rero ayo niyo makuru tubafitiye muri no mugwi wa FC Barcelona. Ikinyamakuru Goal naco kitumenyesha yuko umugwi wa Manchester City ushobora gufatirwa ibihano bidasanzwe. Ati none ivyo bihano ni bihano nyabaki? Abasanzwe bagenzura ko hatahonyanzwe amategeko ya FIFA Fair Play Financier ariko aragenzura umugwi wa Manchester City. Mu gihe rero bosanga uno mugwi wa Manchester City umaze n'igihe wagirizwa kuba warahonyanze amategeko ya FIFA Fair Play Financier, rero mu gihe bosanga barahonyanze amategeko agera ku 115, umugwi wa Manchester City ugahamwa n'ico cyaha bashobora guhanishwa amanota, gukugwa ko amanota ari hagati ya 40 ndetse na 60. Ivyo rero bishobora gutuma
dusanga cyangwa se tubona umugwa wa Manchester City ukoroka ikicaro ca mbere ukisanga mu cicaro ca kabiri. Rero no kurinda twaraba nimba vy'ukuri bano bantu bagenzura ibijanye na FIFA Play Financier batazosanga umugwa wa Manchester City waraho nyanze ano mategeko yabo mu gihe Manchester City yo hamwa n'icaha murumva ko izokugwa ko amanota atari make ari hagati ya 40 ndetse na 60 bishobora gutuma umugwa wa Manchester City wisanga mu cicaro ca kabiri. Mu mugwi wa Arsenal nyuma yuko uwitwa Piero Incapié batijwe ava mu mugwi wa Bayer 04 Leverkusen ariko arigenza neza na cyane mu kuza arasubirira uwitwa Gabriel Magalhaes n'uwitwa William Saliba mu gihe umwe muri bo aba yagize ikibazo. N'umusore vy'ukuri ubona ko agerageza kuhaba akahabera abagenzi biwe akaba afatira runini mu mutima wa defense wa Arsenal ndetse ni n'umusore ubona ko ashobora gukoreshwa ku mpande zigiye zitandukanye zinyuma. No musore rero nyuma yo gukora ibikorwa vyiza bigashimwa n'uwitwa Michael Arteta ndetse n'abarongozi b'umugwi wa Arsenal bari hafi yo gutanga imiliyoni zigera kuri 45 batereke ku meza y'umugwi wa Leverkusen kugira ngo bashobore kuba basinyisha burundu uno musore Piero Incapié akava mu vyo gutizwa mu mugwi wa Arsenal de Gunners. Inkuru tworangiriza ko ni witwa Antoine Griezmann. Antoine Griezmann ariko aravugwa ku ruhande rw'isohoka giwe mu mugwi wa Atletico do Madrid. Ngo tubikesha ikinyamakuru El Aguero kitumenyesha yuko Antoine Griezmann yoba ari hafi yo kuva mu mugwi wa Atletico Madrid yerekeza mu mugwi wa Orlando City hariya muri Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kitumenyesha rero yuko urukino rwiwe rwa nyuma rwo gusezera ruzobera kuri Estadio Riyad Metropolitano bahura n'umugwi wa Real Sociedad itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Rero no kurinda tukaraba nimba uwitwa Antoine Griezmann yo bagiye kuva mu mugwi wa Atletico de Madrid umwe mu migwi yarakiniye imyaka itari mikenya cyane. Reka rero tubashimire mwese mwafashe kano kana kanyu kugira ngo mushobore kuba natwe muri kino kiganiro naho ubutaha ku munsi w'ejo wa gatanu tugaruka turaba muri ya mahiganwa atanu akomeye ku mugwana w'Uburayi ko bizoba vyifashe ndetse n'ayandi makuru y'inyuma y'ibibuga azoba ariko aravugwa.